yanje nidaje wampaye inka. Hari abantu bari bamaze igihe bambaza bati mbega inkuru y'umuvukanyi Vena igezehe? Uno munsi ngoma ndayibashikireko. Abenshi cane narazi Vena, hariho n'abandi batamuzi kumbure batigeze bumva iyi nkuru yiwe. Iyi nkuru ya Vena ni inkuru y'umubabaro. Wa wundi ati uwigorewe n'ivyatsi ntibimubisira mu nzira. Ndagomba ko mwumvirizanya ubwitonzi aka karenganyo Vena yagiriwe, akarenganyo abandanya agirirwa, kandi amagara abandanya amukika. Imbere yuko nduga kwijambo, reka mbanze ndabibutse canke kuri abo batari bamuzi ndababwire Vena uwariwe. Mbega Vena yashikiwe niki? Mu nyuma tuza kubabwira ingene vyifashe kino gihe. Shizemwo video twakoresheje mu kumutabariza mu misi iheze. Igiturire mu gihugu ni kanseri mbi. Ahari igiturire nta terambere ripfa ryarahabaye, kandi ahari igiturire Banyarucari nibo bahagwa. Twama twavuze imisi yose ko igiturire cama kizana amarira, umubabaro mu banyagihugu. Abanyagihugu bakarondera gutunganirizwa ariko bikanga, bagaca baja ngaho bakituna bugatondera. Ntibishoboka ko hari igiturire ugwaruka rushobora gushika ku ndoto zago. Uno munsi rero n'umunsi ugira gatanu muri yandwi twiha y'ukwegeranya uburyo bwo kuvuza Venance. Abenshi muri ko mwitanga kuvaho mumariye kumva ko Vena yagize ikibazo kandi ategerezwa gufashwa kugira ngo aje kwivuza, ariko ntimuzi ingene vyagenze neza neza. Ivyo rero nivyo tugomba tubashikire ko uno munsi kugira ngo mukore muzi ico muriko murakora neza neza. Ngo hari itariki 30 z'ukwezi kw'icenda mu 2019 mu gatondo ka kare nk'isaha 12 zishira isaha imwe, Venance yaragiye ku mirimo yiwe ya misi yose azindutse. Nuko ubugingo rero yariko aja kuri ako kazi kiwe, imodokari yari Kayanza iba iramugonze. Uyo modokari yamugonze rero yari ifise imparati ya B 9-6 AJB. Urumva ko ari imodokari yari Kayanza. Uyo modokari ikaba ifise assurance canke iri asire muri ikari. Ngo muri ico gitondo rero wa mushofera ahejeje kumugonga abaraturumbutse mu modoka, aca yiruka kuraba opeji. Wewe mu kwisigura ngo yirutse kuri polisi kugira ngo agire declaration. Ngo maze gushikira opeji aravuga ingene bigenze, opeji nawe aca musaba 50 vya declaration. Uwo mushoferi rero ngo bamubajije yaravuze ati jewe nagiye kudekarara kwa opeji kandi natanze n'amafaranga ya declaration, ibisigaye murindire opeji azobaha icanditse kivuye muri assurance. Ati jewe ndahejeje gukora ivyo nategerezwa gukora. Ico gihe Venance nawe nta muvyeyi numwe yari afise kumbure ngo amukurikiranire ivyo bintu, eka mbere ngo n'abaryango nta nabari hafi. Erega wa Venance utanka wampaye inka, wararindira wagwandiko opeji yo muzanira goba ruje ruvuye muri assurance, wamaso ahera mu nzira. Wico gihe barabonye ko atavyo bashobora, baca bitura umwavoka kugira ngo abibakurikiranire. Uruwundi nawe amaze kugenda muri ikare bamubwira bati iyo dosiye niyo nkuru Venance ntayo twigeze tubona. Uwo mwavoka niko gutagenda akarondera wa muopeji kugira ngo amubaze neza ati rero ivyavuyemwo canke ivyo bavuganye ntavyo bamenye. Ngwico gihe rero ko guca barondera delegiteri wari Kayanza ngo yitabe muri sentare y'intango, ngo ari kuri uwundi akaguma yanka kwitaba. Uwo mwavoka rero amaze kubona ingene biriko biragenda ko guca ruha akabivamwo. Uyo dosiye rero shifatwa n'umwavoka agira kabiri. Ngo niko guca gwa rubanza rero rwa Venance ruja mu masentare atandukanye. Ngo ariko batanga isango ryo gusoma urubanza ntirusomwe.
urwo rubanza rero biteze inshuro nyinshi ko rusomwa birananirana. Aho muca mwumva ingene vyari vyagenze wampaye inka, urumva yuko bari batanze akantu. Igiturire ni hatari wampaye inka. Aho hose rero amagara ya Venansi yaguma amera nabi. Venansi ati rero uwo mwavoka agira kabiri sindamuzi kandi nawe ntanzi. Venansi ati mu bitaro vyose nagiye ndacamwo, amahera nakoresha nayahabwa n'abagenzi. Ati kandi abantu bafashije cane cane n'abanyeshuri bo ku makaminuza atandukanye y'i Bujumbura. Atabangonze nabo ahubwo ntibiyumvira nuko noba nkiriho, nta n'umukate bigeze banzanira. Venansi ati mu gihe maze imyaka 2 n'imisi irengako nkitswe n'amagara, ati ndasaba leta ko yomfasha nkagenda kuvugwa. Ati kuko amagara yanje abandanya sinzikara. Atariko kandi ndasaba umurundi wese w'umutima wahagararane nanje muri bino bihe bitoroshe, amfashe maze nanje nje kwivuza, hanyuma ngaruza umunezero satani yanyaze. Ati kandi ndakeneye no gutunganirizwa kuko ivyemezo vyose ndabifise. Ati ndasavye ko notunganirizwa sinzira ubunyarucari bwanje. Aterega naho bimeze uku ndacafise indoto yo kwiga kaminuza. Reka ngeze ngaho. Ibibandanya ntibikenewe cane kwari ukubibutsa Vena wariwe n'ingene vyagenze kugira ngo aje ku musego. Ubu rero Vena yari yarasinzikaye gose, acatera akamo abenegihugu kugira ngo bamufashe. Urumufashishije 1000, urumufashishije 2000, baritanze kugira ngo Vena abone kuja kwivuza. Vena yaravuye aja mu Buhindi kwivuza, ariko basanga yarasinzikaye. Baramubwira ko bomuvura mugabo uburyo bumubana buke. Baramuvuye bike vyahurirana n'uburyo buke yari yatwaye. Niko gucagaruka asubira gushikira kuri wa musego. Abandanya remba. Vyakabaye kera buramatari w'intara ya Kayanza yitaho ikibazo ca Vena. Muri uyu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatatu hacaba inama mu Rutana. Inama yahuza abanyacubahiro batari bake, abashikiranganji, ababuramatari. Mbere iyo nama yari kwikoreshwa n'umukuru w'igihugu. Umuburamatari w'intara ya Kayanza rero ariko aravuga ibibazo bihanamiye intara yiwe, acasobekamwo n'ikibazo ca Vena. Akimwiganiye umukuru w'igihugu aravuga ati koko uyu muntu yararenganijwe. Ngo aca bivuga mu gifaransa ati il faut que l'État assume la responsabilité. Mu yandi majambo yagombye kuvuga ati leta ibwirizwa kumwitaho. Ati rero buramatari uwo musore abwirizwa kuvugwa, genda uvugane n'umushikiranganje w'ikigega ca leta, uvugane n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, uvugane n'umushikiranganje ajejwe gufatana mu nda, uvugane n'umushikiranganje w'ubutungane, hanyuma ico kibazo mugikure mu nzira. Dossier ya Vena rero ibiratanguye, baramutuma ibi, baramutuma biriya. Urundi nawe arabitanga. Aratangana na facture pro forma y'amahera yo kwivurizako. Eka mbere harimo n'itike y'indege. Ibikenewe vyose kugira ngo ashobore kuja kwivuza. Ngo abajije kucereke indemnisation bamubwira bati ivya indemnisation uzobikora ugarutse uvuye kwivuza. Mu nyuma rero birahinduka, Vena atangura gukwirikirana dossier yiwe. Yabazabura amatari ati we humura, dossier iri kwiragenda neza. Ati n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arayizi. Yabaza muri solidarite bati hariho umugwi uri kurabikora. Vena rero yahavuye agira makenga, arungika umuntu aja kumubariza. Azasanga banditse amahera yo kwivuza gusa, itike y'indege canke ibindi vyankenerwa bitariko. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Mu 2023 mu kwezi kwa gatandatu mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta bishuye bavuga yuko atamahera ariho. Vena niko gusubira kwa buramatari wa Kayanza atemugabo. Erega muri finance bavuze ko atamahera ariho.
ati none ko perezida yarivumereye bavuga ko atamahera ariho gute? Nuko Buramatari asubira kubijamwo bisubira kuduza akariro, baca bagira bati ubu rero biriko birakorerwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda. Vena niko gutuma kugira ngo babaze mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda. Batigira amahoro, dosiye ya Vena iri ku muyobozi ntayegayezwa canke bita permana. Yamubaza akamubwira ati dosiye yawe iriko iratunganywa. Yabavugisha bakamubwira bati bigomba bihere humura. Yamara nk'indwi zibiri atabavugisha agasanga biracari hahandi. Aho muri solidarite rero bagoma bamubwira ko bari ku kivi. Vena arizera ko ibintu vyiwe biriko biragenda neza agomba aje kwivuza. Niho mu nyuma rero abo muri finance bavuga bati muri solidarite ivyo twari twababwiye yuko bakora siko babikoze, bakoze igihushane, babikoze nabi. Muca mwumva yuko babikoze nabi amahera atabakiboneka ngo bariko bamukinira iyo senama. Vena yariyumviye ati none gabasha ibi bintu koko barazi yuko vyategetswe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu canke? Ndabibutse ko kuva mu kwezi kwa gatatu gushika kino gihe haciye amezi 8 bariko bavuga ngo bariko bakora dosiye ya Vena. Ndabibutse ko amagara ya Vena asinzikara ku musi. Mwabonye ko amaguru yiwe asigaye ameze ukuntu, uruti rw'umugongo rwaravunitse. Mwumve rero ayo magorwa ya Venasi. Uyu Venasi yaragonzwe, agongwa n'imodokari ya leta. Uyu Venasi mubona ni imfuvyi. None abantu b'Imana ibi bintu mwumva bipanze gute? Aba bakozi bo muri ubu bushikiranganji twadondaguye vy'ukuri bishize mu kibanza ca Vena bo kwiyumva gute, bo kwifata gute? Murumva yuko aka arakarenganyo katagira uko kangana. Murumva yuko mu gihugu c'u Burundi Nyarucari agowe. Iyaba se yari umushikiranganji canke umuyobozi kanaka akomeye, ubu Vena abaza yaravujwe, mbere abaza yarashumbushijwe no gushumbushwa. Wiyumvire nawe hamwe ushikiwe n'ibi vyashikiye umuvukanyi Vena, bakaguhanahana nk'uko ukaruhira kubura ivyo wari wemerewe n'umukuru w'igihugu. Wo vyakira gute? Wo kwiyumva gute? Ubu rero Vena asubiye gutabaza umukuru w'igihugu, amutakambira, amwinginga kugira ngo ingingo yafashe ishigwe mu ngiro. Vena nubu abandanya yitabariza avuga yuko amagara yiwe asinzikara ku musi. Ndizera yuko umukuru w'igihugu yumvise akakamo ka Vena. Twiteze ko agiye kumutunganiriza hanyuma Vena aze yaja kwivuza. Natwe turavuze duti aka karenganyo barenganya Banyarucari karakwiye guhagarara, kuko mu gitabo c'amategeko bivugwa yuko twese tunganya uburenganzira, twese turangana imbere y'amategeko. Ivy'impanuka bishobora gushikira uwari we wese, ariko bimushikiye yoca afatwa nk'uko Vena ariko arafatwa. Imana yo mwijuru nibahezagire, ibarinde akarenganyo. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose tumuhaye kaze. Reka nsozerere kuri kano kabazo. Umugambi duheruka kubashikiriza w'amagara meza kuri bose, mubona vyoba bikenewe ko uwo mugambi wokogwa?